umukuru w'igihugu cy'u Burundi yitavye Imana mu bitaro vyo mu Karusi. Nk'uko itangazo risohowe na leta ribimenyesha, urwo rupfu rwabaye ejo itariki 8 z'ukwa gatandatu inyuma y'umutaga. Iryo tangazo rivuga ko yahitanywe n'indwara y'icyaduka yatumye umutima uhagarara. Nk'iryo tangazo leta ivuga ko ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu z'uko kwezi Perezida Pierre NKURUNZIZA yiriwe ameze neza, mbere akaba yaranagiye kurorera urukino rwa volleyball Ingozi. Iryo tangazo rivuga riti niho rero mwijoro ryo kuri wa gatandatu ukwezi kwa gatandatu 2020 rishiru wa Mungu yumva atamerewe neza acanyarukira ku bitaro vyo mu Karusi kwivuza. Kwa Mungu yiriwe ameze neza, mbere aranaganira n'abantu. Iryo tangazo rivuga ko ibintu byagiye guhinduka mu masaha y'igitondo cejo kuwa mbere aho umutima uhagarara. Rivuga ko abaganga bagerageje kumuhembura ariko bikaba ivy'ubusa. Guverinoma y'u Burundi yatangaje ikigandaro c'imisi ndwi. Nyene cyubahiro Perezida Pierre NKURUNZIZA apfuye mu gihe yarashikanye imyaka 55. Se wiwe yarabaye umushikiranganje mu nama nshinga amateka y'u Burundi, yicwa mu bwicanyi bwo mu 1972 nawe arokoka ubwicanyi bwo mu mwaka wa 1993. Ico gihe akaba yari umwigisha kuri kaminuza y'u Burundi, maze aca yinjira mu myeshamba zitwa FDD zegukira umuharisi CNDD. Mu mwaka wa 2003 izi nyeshamba zateye igikumu na leta ku masezerano y'amahoro ya Arusha yumvikanyewe ko mu 2020 zinjizwa muri leta. Nyakubahwa Perezida Pierre NKURUNZIZA wari umuyobozi wazo agigwa umushikiranganje w'intwaro ibereye. Igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa munani mu 2005 yatowe ku rugero runini n'abari bagize inama nshinga amateka, acarahira kuwa 2023 z'uko kwezi nyene aba mukuru w'igihugu agira 8 w'u Burundi. Nyene cyubahiro Pierre NKURUNZIZA apfuye mu gihe asize abana 5. Tubamenyesha yuko imwe mu nkuru Isaac TV imaze kuronka nuko hariho bamwe mu baririmvyi bahano wacu nyine mu Burundi bariko bariyegeranya kugira basohora indirimbo ihoza imitima barundi, eka indirimbo izohoza n'umuryango wa nyakubahwa Pierre NKURUNZIZA. Tunabamenyesha yuko Natacha ari umwe mu baririmvyikazi yigeze guhabwa agashimwe na nyene cyubahiro Pierre NKURUNZIZA, aheje gupostinga mu kanya kuri Facebook yiwe ikimenyetso c'umubabaro cyane, aho yapostinze ifoto yirabura atakintu na kimwe kibonekamo. Isaac TV irahaye pore abarundi bose nitwihangane, eka ugereje kuraba hose amabendera yamanuwe, eka twese tubane twihangana. Imana imwakire mugambi bwayo. Murakoze cyane. Ini Isaac TV banaye kurikirana ibiganiro tubashikiriza umunsi ku munsi. Bye. Isaac TV.